Oh my God. Jesus! Wewe mayibobo ega kubuzibira abantu mu barabara urashobora kuzana ambutiyaje mu barabara. Uyu mwana kubereye wewe genda hari yanyu genda n'abantu bagenda n'amaguru nka wewe. Oh baby inyange karibu kanzi. Jewe ndiyo kipe gatoya muri iyi minsi mu bisanzwe ndiko ndihuta ariko ngenda Bo kuba wihuta ndabizi ariko reka ndakubwira ikintu kimwe kubera iki ushobora kumbwira ngo urihuta umpisha injira mu modoka tuvugane basi. sinshobora kwinjira kuko ndakubwiye ati ndiyo kipe mfise ibintu byinshi cyane ngiye gukora muhira ndazi ninjiye mu modoka n'ibindi n'ibiyago urumva sinogenda ndiko ndihuta. Umva ndakubwira nubwo ugomba kumpisha abarundi bayamaze ngo uhisha ugari nyoko ntiwarama kubera ko ugomba guca hirya no hino. Ndaguhisha ibiki wewe? Nokubwira yuko humure ivyo uriko urakora byose jewe ndi munsi nawe uri hejuru ariko ugo rugendo ugomba gufata ariko tumumbwira ukuri ukambwira ko ugomba gufata urugendo ukagera. None wamaze kubimenya nta kindi ukeneye wabimenye kandi je nta mwanya mfise yo Bo umviriza Ange nari mfise surprise nagomba kuguha ino modoka nimbiri ngaha anye ni imodoka nashaka kuguha nawe imodoka gwawe none wavyibagiye ugiye mu mahanga gukora iki? Je ndi manager mfise kila kintu cyacho cyose ndafise ubuhamya iyi modoka ko yari wawe iminsi yose ndayisanga ngaha na n'umusi warimye ntayisanga ngaha. Oh come on nagomba ndakubwire yuko kujya nakubwiye ko intebe ziko zirakorerwa muri hanze nico gituma no ngaha anye imodoka kugira imodoka nkayagarika ngaha anye ni comme d'habitude. Narusha no kuma ndakubwiriza babarira je nuko ndihuta nabikubwiye ndiko ndakubwira ariko grand frère of course hanyuma urabona utubira two ngaha anye turagoye no modoka nini yashobora kwicisha ngaha bayita Simba nishobora kurengana. Sawa nagutahuye nabyumvise reka basije ngende ko umwanya. Okay rindira gato ibasi ndindira sivyo. Nagarutse hanyuma nubwo mbiye ngo uri kurihuta iyi ni kado yawe so ntabwo shaka amajambo nagomba ndakubwire yuko ivyo nshaka jewe ni ibintu byitwa ibikogwa hanyuma aya kado yawe Gwanje? Yes. Akira ntiwitinye sinshaka urukundo rw'amajambo nshaka urukundo rw'ibikogwa. Ibyo byose biriho ku bwanjye amakashi amafaranga okay
hanyuma ibihe byiza. Hanyuma no kwifuriza urugendo rwiza. Ego merci ngiye kwiyumvira kandi urakoze. Ego namwe murakoze bo ndashimiye umuvyeyi yakuvyaye ko umuvyeyi ari bibero birera bikongera bikaramura kandi ikarera amata y'abashitsi. Okay? Tuzosubira. Merci. Ah. Okay. Bye. nabona babaye kuvuga nahanyene gasa yego nahagenda habona ngakuri iyo nzira urabona nk'ibigari none ko ari gato niko hameze niko angana gusa ibipimo gusa ndaza kusubiya nabyo nyene okay ahubwo nivyo bikenewe kumbwira gusa hagera hari urabona hari akazitiro kaje kazitiro aho twaba kwikingira abasumba baziko tanzira zo mu rugo zikundwa gukora ni kuvuga bica biyerera ngaha hanyuma na hari ubona naho nyene yazitenga ku nzu nyene naho nyene ni gukingira abasumba n'uruja n'uruza gushika ngaha hanyuma buriya rero hapima imetero 20 ni kuvuga izi nzu ziri ngani zirimo izo ni zirimo hacha hanyene turi uko hapima 20 okay kwico ni kuvuga izi nzu nazo zibamwe mu bandi buba ngaha si hari ariko si umupangayi nanje ndi nyemba 10 aja handi ndabizi hameze neza iparasera nta ngorane ifise ahubwo ni muzana amafaranga sinewe bintabesha nimba mwahashimye kabisa ahantu hameze neza nta nakajagari hagira kuvuga inzu hari ibombo amatara ariho eka bintu bimeze neza none inzu ibamwe uyu munyene oya yewe nyumba 10 wa bisigura ko yatubonye turi barabara uraza abantu okay nabandi rero nk'abashefu mukuru w'agatumba nigiye ndabizi neza ibyo rupango naho bazobebereka mu gibona karibyo je ndibaza singira ikibazo ntugire ikibazo ragitonya nta ngorane nta matati afise ahubwo ni muzana amafaranga twirire kuko nta ngorane kabisa atari bakubangara n'umutunugariye amasanje ya nyuma kubera muri Saudi yashimye ndagira ubwoba ndakomana nawe ibyo byose tuzavugana ku telefone imyaka 2 utari kumwe n'umuntu nawe
urabizi no no ajya no, ko no. tuba dusa nk'abantu bafunze Umva ikintu kimwe no kubwira nacyo nzogukunda cyane sibyo ariko uko biri kose genda ukora akazi hanyuma imigambi dufise urayizi nyuma y'imyaka 2 uzogaruka twongere tubane twidagadure twisanzure Saudia ni kubonye n'ubuzima sheri nagusunda Saudia frère ndakuraba umenga ndaguma ndaye tegeza kunda gukora n'amase yanyu oya sa yanyu sasa kumbona ubundi imyaka 2 nubwo ari nyinshi ariko uzogenda uzogaruka kuri telefone so uzoguma tuganira Abigail sheri ni mwashakura uri muri Saudia kubera akazi kenshi ariko nubwo bimeze ukuntu uzogerageza kuzaraba none nzoza ndiyiba kanya se Ego kwe akanyenaka ndi umugabo mu rugo niririrwa imyembe niyaza adakubwira ko ari hiye n'umuntu wava cyane ngaha no kwibarabara akaba ndiko njya imyembe rero kibaza ko ntwitse fisinda cyane je ndabona ibintu biko biraja mu muco aho ndabona ko ari sawa mbo hama wa mukobwa tuba tuvugana ujya wo ngaha yambwiye ko ndibaza impapuro ngo ziri no nyene mu Burundi ariko sindabizi neza ariko ndibaza nguko mwabanze kubivugana by'amatati bihari wakoze akazi keza mbo aha iyi nzu zoca ndayibomora nshira imirya zirya nzu nini ndibaza murasize ama building urumva bibote byo kuzana izo note bo oya amahera si kibazo amahera si kibazo gusa kimwe nacanda kumenyesha muri ya mukobwa umwana wawe kumbe bari vyenga zama ufise umwana w'inzobe umwana w'inzobe kabisa ariko akara arakara oya ndibaza abantu bazi kurondera amahera niko tumeze kuko iwabo n'amahera ni kure bo hama reka kugira ibintu byorohe tunyarutse genda hajya kuko razi nka twebwe tubaye hanze biragoye isaba n'amafoto kugira ngo baronke igihamya umugore wanje urumva tugomba tuzinde turuhuke yego ubuzima bwo hanze bw'amatunanira okay mukoresha ibiharuro byinshi mukora ibiharuro byinshi naje nyumba 10 ndajambo oya we bayo nyumba 10 nyumba 10 ine nyura petit je pose ngazigeza wa 50 cent kumeze gute none umwana uwo mupeti wa boss na waratagasa okay hama nyumba 10 ningo namwebwe muhagarare ngaha ndabafoto ndabeke ko ndamwereke ko ibintu byagenze ko mutaba mwabonanye yego uri kuri yanzu yiwe yego ni sawa nangora okay iyindi twese turi kumwe baba reka gahungu kanyu reka nikaboneka reka kagahumvanye bo sawa sawa jerekani gende abona abantu b'uburayi jerekani ndibaza mu ndwi bagira ibintu vyiza babizuraya si nkuko twebwe ni wacu mu caro yego bo ama reka jengende ndibaza mu ndwi imwe zoba ngarutse ariko reka ndabasigire agafaranga muza kwicara ahantu mu nyamazi boss boss zino je nitwa Nzobirora amanda byemeze ndibaza 2020 arabakwiye ariko twongera na 5 kubera tumaze imisi tutanywa gasoda ariko twongereye ndabagire 20 ariko twongera uri boss ndazi nta ngorane byose bakunda hama reka ngende je n'umubebe kibindi tuja tuyaga kuri telefone sisi nimero sawa sawa kabisa urugendo rwiza boss
warazungurutse iki gisagara cyose ariko kweri warinze utumbera iwacu wari wanshimye kweri. Na niyo mpamvu nuno munsi nagarutse kugira ngo tubashe kuronosora ikiganiro twari. Neza cyane. Rero je yo maze gukunda umuntu. Mu mutwe wanje, mu bwenge, mu mubiri, mu maraso. Ndamufata nk'umugore wanje. Kandi tutarubakana yamara. Nawe bimeze uko. Ariko je aho wanje nifuza yuko tubandanye ibiganiro vyiza dutegura ingere tugiye kuzobana. Ndibazo horundo utasi gusa urinze uvuga uko none kubona nagarutse sikobera nakuyumviriye. Regiyo nakuyumvira sine kugaruka. Kandi yo ntanyugwa n'ivyo n'ibiganiro duheruka kugiranira. Sinari kugaruka. Ni vyiza? Ko ntabwo ntari. Nukuri naraguhisemwo sa neza muri sazo byose je ndikapabure kuzobikora. Uriyemeje? Byose icyo uzoshaka cyose ohera ku kuguru gushika ku mushatsi. Nanjye ndafise umushatsi. Nibagiye na mwini. Urazi ko ndabikunda? Yego. Izi kanzu n'imyitero ndabikunda cyane gose. Nabyo ndabikunda na nivyo nagukunde kuri urambara neza ukikwiza nk'umupfasoni w'umurundi. Nanjye ndaryoheye ku nkuru zawe. Ego ni vyiza ariko nuko Imana ishimwe sinabiziga. Ntiwabiziga? Oya. Rero uzutangazwe ni nuko ndabigize. Ahubwo tubanye nyabona. Aha, ni vuba gusa urindire gato gusa twitegure kuko ntitwopfa kubana uko nyene. Oya. Tuza gutegura ibiganiro dugufata umwanya twagira ibiganiro bitegura ejo hazoza kuko je nawe tutibarutse nk'abana 8 niburi. Ushaka kuzonsazisha? Erega urabanza undabe. Oya mama wanje shaka kuguma ndi nkumi data wanje mbyara abana 2 bonyene. Ubuheruka yitse ngo umutaba? None ntushaje. Izi simbi mbona ngahanye kugasakano. Oya. Ubu ni ubwoko. Bwoko naga imvikare? Yego. Ubuhanza nabwo? None siba ko ari ubwoko none. Oya. None umutama ko afise imifunyo mu maso. Hari imifunyo nje mbona. Nuko gusa nabonye nawe ufise umutima mwiza nyene usa n'umusore nyene ashaka umugeni. Nawe wundi bwo. Mama nakuzambwira ngo ninkore ndayabona. Ambwiye ngo yagiye ku isoko. Kuva saa 3 namusigiye amahera. Nimba yavuye ngasa ngapi sinzi. Saa 8 irageze. Nari ngenda kubaza kuvyerekeye Saudi. Ibijyanye na Saudiya. Yes. Jewe nigenjejwe kungika abantu baja Saudiya kandi ndabarondera cyane nka mwebwe usanga ari abantu b'abakobwa mufise ingufu mushobora gukora. Saudiya washitse ni jewe nyene. None ukuntu bigenda rero kugira ngo irindeye kubera je ndabishaka kandi cyane. Nawe ushaka kugenda? Okay. Ndibaza yuko aha washitse kugenda ni kibazo gitoyi ni wewe wenyene gusa. Hanyuma nimba ushaka kugenda urashobora kundondera tukarondera amakaratasi uko bisaba yuko ufise intuze passport y'inzira hama nkakogirira abone hari yanye Saudi akaharungika visa amaze gukatira visa hama ufite urugendo ukagenda. None no kuronka gute bawambye ko ngo ndashaka kurondera none no kurondera gute? Kumbona si kibazo ni wewe wenyene ubishaka ni wewe wenyene kumbona si kibazo utashobora guha nimero yanje ya telefone hanyuma ukampamagara tukaganira rejo ari uno munsi ugashobora kumubwira tukaganira. Okay. Mugaje wenda ndabikeneye cyane woma nimero yawe. Okay, nta kibazo.
Andika c'est pas 9 217 8666. Izina nitwa Romeo. Sawa, ndeza ku telefone. Okay. Unakoze. Ndabibona n'ukuri. Ndabibona n'ukuri. Ngibyo mukunda mwe kunwa byo ndabinyoye. Sinzi niyo. Oya nabanza wumviriza ingene karyoshe. Kweli. Ukumva gute? Karasose? Irakanyura? Oya? Karyoshe. Erega ikorwa mu ndimu? Urazi gituma? Nanu bandayikunda. Ariko ndayikawe na wewe. Ucikunda? Intezi neza. Umva ndayigukundishije. N'ibindi noba nkora vy'amafuti ndi tayari kubiheba. Nukuri? Yego. Ariko gusa nze mbane nawe. Nta kibazo. Yego. Hanyuma ndibaza iby'ibipimo ntangwa rwaye yari yose. Hari sida ugwaye? Yego ndayigwaye. Ko bikuguye nabi? Oya. Gusa iyo ubise jambo sida hari abantu benshi bati none sida bagaca bahabuka. Nanye nje gitobona namenye nkukanga gatoya. Ariko sida ni gutera ubwoba. Kuko ubuhinga ni bwinshi, imiti yarabonetse yo kuyikingira bishobotse no gukira ugakira. Icyo nico tuma ntashobora gukurongora ngo witwe umugore wanjye. Yego. Sha. Si sida yonyene. Na diabete. Si diabete. Ariko ni ingwara yo mu kigo. Sa? Mu kigo aho ni he? Ntayuti ingwara yo mu kigo. Aba ndayizi. Y'abakenyezi. Mu kigo ugwaye mu kigo? Yego. Yego ngwaye mu kigo. None bizogenda gute ugwaye mu kigo n'ukuri kw'Imana? Ya. Tutia. Sa. Uragiye. Sasuri. Uragiye. kandi nahakunze nabonye neza haraguse kandi hameze neza akayaga ni hose hama wa mugambi wa office wo kubaka big house ukorereko ndagushigikiye ariko rero ahantu n'amatati hafise
Je ndibaza na kibazo. Ndibaza ndabona ibintu ko bigenda neza cyane. Uyu ninde? Uri umuntu w'abakirashira ngaba baranga. N'umuntu masiga abaranga. Mukaza kupima ibonje ni mu nzu nicaye. Awe. Kandi suharanga. Ibambewe. Kandi sinareka kubabarira kubera no giriki. Ega n'ijambo ry'Imana riratubwira neza inna Allahu masabirina. Dutegereza gutegereza dutegereje n'uhora. Ariko buraje sinzi ikintu kurategura. N'ubu sindakimenya. Ntaco we bandanye reka tujye imyembe urira. Amafaranga nayo ndaguha yandi uje gusuma nimba utajya kuyatanga kwa sindabikubwiye. Shobora kuza kuba bambabari. Gusa rero gishasha. Gishasha? Nashaka kubwira. Kubyerekeye? Ibintu kuja muri Saudiya. Bana ronso. Astaghfirullah. Ntumwa y'Imana Muhammad. Uvuze ngo iki? Naronso umuntu azinjiramo kandi akabifashamo aronka. Ubu wewe kuva aho twabivuganiye, kuva aho je nabikubwiriye. Wowe n'urugero ntahora narimo. N'urugero nyumva. Wowe n'ubura cyane ko byiyumvira. Wachiva kujya ndindira gato ndabona ko ari ikintu turahetse. Nakumubwire mama yarakurondereye visa yo kuja muri France warayanze ariko uherutse gutora visa yo kuja muri South Africa ni kubera iki kandi urazi ko muri France niho akomeye gusoma muri South Africa cyarago mubwire cyane n'urukundo sister rukora gusanze Cyakubwiye ko ari bisanzwe nibisanzwe gute mbwira kwanka no gusubira kandi kwemera urumva nibisanzwe urumva niwe abifite ko bubasha ndashobora kuvyanka muga make sure nkiyumvira nkabyemera kuvuga ati naba cyane n'urukundo rukora gusaza urazi ko ndabize ko urukundo ruba ndabize ariko umenye ko urashobora gukunda umuntu atakukunda ibyo urabize nawe nimba ari urukundo rukora gusaza uri kurihutisha kuja muri South Africa bizokugora kaka jewe ureke kumvuruga je nakubwiye nivyo nyene hari bindi nakubwiye nivyo nyene sishobora kuguma nsubiramo ikintu nakubwiye no aje umviriza je n'umusaza wawe umviriza aje ibambewe aho ni gusuzugura umugabo cyangwa ari kubona umugabo mu muhonyera ukamushira hasi ndakubwije ukuri ubugije ukuri ko ari urukoroti rumwe rw'atanu we washize ngaha mu mafaranga yawe ngaha rero murafatikanye neza uraje waje urapimye umugabo ari mu nzu uri umugabo wanjye uba rero ubwira ikintu kimwe rero uba rero neza rero buye ugira wica umuntu ngaha ngira nkora ikintu bunyere oya kiranazira umviriza reka kwabura abantu n'umupanga ndabwira neza ko ngataje mu ofisi wewe nyine urashobora kuzana ubwanwa umugabo muzima ukazana abantu nk'abanye none ndi umugabo ubugenda bitwarire mwese utitwara nk'abantu nabatwara muri serara mwese nabashikana mwese kandi abagore niwe urahagize uruhara namba ari wawe n'urupapuro rumwe ruranga ngaha n'abashinga nayo bagoramye reka twumvikane gato ugatubeshe Aje banje ngo ndende jewe ndakwareke Wese bure nta munkene ngaho kirazira kwica umuntu ngaho kugira wica umuntu ngaho ubu tena munkene ngaho na vyasi wabonye ingorane cyana mushinga niko tuvugana na mushinga naje niko tuvugana mutama na kirazira vya mu rugo yewe ndi w'amategeko nushwako ndahazi kandi ngaho ntumye wonye niwe ntumye ushike imbere ubwire ubutungane ko je basi nasiko bibi wanje aha ni wanje kandi ndakubujije ndakumva vya mu rugo rero
ari ndagiye mvuga ngiye mu ntudusubira n'umutware mukozi wanje ngiye mu butegetsi urabona ngo nabashinga n'abagoramye bataza amategeko oya none wewe urahafise uruhara ngaho niba ari bafise uruhara genda witware yo witwara aho nawe nitwara ko ndaza aho ni waje niko gusa mu giciro umunsi w'akazi nanje no musi simva aha niswa nasubije mu nzu urabona ngira ngo butungana uvuga tambo butungana uzuba ka rupapuro uranga ngo gari wawe muze musubire mwirahire aha ni guhitaha nuko bagabo nico nza twagusize mu gagira ngo haraba amasema y'amasema injira mwana injira mu nzu Surprise for you. Thank you. Ndibaza yuko uriko urahabona ntashobora kugaya na kimwe. Kaba hirya no hino. Iriya ni chambre ushobora koga, ugashobora harimo vyose. Hariho ukoga, hariho ushobora gutekera rero. Nishishije ibyo se n'ikimanje. Ya, naco bituma nakubwira ati ngo urabe apana vy'amajambo. Urabishijisho ko rwoko kugira ngo hakubwirwa n'amajambo utuma bibonera n'amaso yawe abiri. Hanyuma ikindi kintu naco utari bwabona uraba ino nzu ndakureza uko wongera urabibona. Yowe mama w'inzu inzira gukwiye ndaba nawe idoradozi iprofa nakubwiye ni from Dubai. Ya, uno muryango nawe urabona aha anye ni miracle. Ni miracle. Mbwira uwo urakufata ifunguzo. Ugurura. Sawa. Ugurura. Ugurura. Okay, for example, basi. Example. Nagunda beats. Wow. Very good. Iyi ni chambre imwe. Hanyuma ishambre igira kabiri. Thank you. nakubwiye akuri ndacayibona Hanyuma nashaka twicare tuganire ariko ziriya ntebe ndabona umenga ntizidukwiye. Bo ndafise umuntu andabira inzu ngaha nk'abanya arukira ni harya. Bo ndibaza yuko turashobora kuhayagira sibyo? Okay. Ariko subhanallah mana nyagasani ubu mana ndagutahure gute wewe canke je ndagutahuze gute biri muri jewe hari wo urashaka ko duheza urashaka dutange divorce kuko je ndabona ngo nivyo ushaka Ushitse kure. Unaona urashaka kubana na jewe nimba ushaka kubana na jewe bisigura yuko utegeza kugendera ku mategeko y'Iwanje naravuze Saudiya nigishoboka kandi ndahejeje No ibije navyo nemera na kato wangu amazi mu matwi kuko ibije navyo nemera zenda gusubirimo nangorane yafise hajya hantu nangorane yafise nagato nukuri kwimana ndakura Imana iri muco. Okay na impapuro ngizi umva impapuro ngizi impapuro na kuko bitwogira amasezerano atamapuro tizakira reka ndakwere ikindi naco tuturi hakuri dile na twachi kuri dile none ivyo je sinofanda umviriza nta kuntu yo dufatira umupanga urumva nta jewe urumva je nkoresha ibintu vy'imipanga je dufise ibintu vy'uku urumva je cyo nkeneye gusa reka je ndabihebe ivyo vy'iwanyu kubona kama urabona ivyo warondeye wewe amara yiwanje amaze kuguha urumva boss ndakubaresha hajya ahantu ujya ahantu urumviza ibyo karavuga
burya bamuhaye daba ajya nka Yes. ahazi None ushaka azocajahe? Azocajahe ni twagurisha. Nico gituma atiza kwihagararako. n'umukuru w'agatumba arabizi. Kubiriza rero nakubwiye none ndibuze ikintu kimwe kuko ujya mwana wawe ari hanze yigeze kumbwira ko afise umugabo none je ndiko ndakeka ko ujya yo bari umugabo wiwe ico cyo kivuze kwiki yo bari umugabo wese ndamu none iyo dufatira umupanga gute imbere y'umushingana mbega we nacu bivuze ko umunyezamu rega umunyezamu araba umunyezamu ubwo ari mu mugabo nduba bigiwe nabimeze uko amanyumba ku amawewe umukuru w'agatura oya n'amake daje nzoba telefona genda nzoba telefona nimubizi none ko atangorane gusa unyarutse hakiri kare kuko dushaka kujya kintu kijya mu ngiro hakiri kare bari mavyo bisingene bimeze ujya mu ngiro ni kubatira ingingo akava muri janzo ya ayibonye hanyuma aha anye ntahantu nasigiye umuntu araba ino nzu niho aruhugira nashatse rero twicare ngaha tuganire hanyuma sisi ukuri ndagukunda cyane cyane rwose bo uko biri kose ndibaza yuko dushobora kwicara ngaho kugira ngo dushobore kubiba gukora nawe ngo musigaze wewe una maki ariko rike mara mama we uzanywe niki kandi none kwata kabariyeri hari hajya natiza kubanza ntaje nawe ndero reka sharika ahubwo reka ndagufashe umfashe reka ndagufashe reka ndagufashe abakenyezi ntibyo ushobora oya mbere reka mpereze gisoko docangire uko amusabe wankoreye mpereze Migi soko do canje. Uri bikaye wankore wa musi. Mpereza. Ndagusabye imbabarire. Imbabazi bazisabuko. Reka shareka. Urafukana? Ndagufukana. Hanyuma hace habiki. Nasanze nari henze. Ingene wanyirutse nyine ukampunga. Ndakubwiye uko merewe. Ndakwinginze. Imbabarire usindishabu. Yo musasanze nari henze. Urazi ko zari inkuru gusa nako ndaguteregira ngo numve ikikuvamo. Uru? Aha. Oya nuko naje cyo gituma navuga ati burya naricaye muhira ndiyumvira ati burya uya muntu. Siroba namugirira nabi. Kandi biragaragara neza ko nakoze amakosa ndaje imbere yawe mbabarire n'ukuri. Sivyo? Ha. Emwe. Kugira ngo ndakwigirira imbabazi biza guca kure. Ni biki ndore bibu nakubwiye basi ndagufashe uravyanga none nakugira. Wowe uri kimyoze citondeze danje nkoresha igisokoze ntibishobora kugira. Birajana umugabo wanje nagwawe birajana. Oya. None teze ndukoresha imishatsi. Oya ntibikunda. Umviriza rero. Ariko wambabariye. Wambabariye. Oya kukubabarira so ubunyene. Ndaje birangora kugira ngo numve ukuntu wantaye. Waranyiritse ndiko ndagutera inkuru umugana ariko ndakubwira ibibazo ariko zari inkuru gusa zisanzwe nashaka numva akakuvamo nico gitwanje nitahuye ndagarutse imbere yawe tukamaze wavyimvira waraye uriyumvira utire kanje kuraba kuvugira musi narase muhira narabuze itiro narafunguye imfungwa ziranga kumanuka Jewe no kujya sinariye kuko niyumvira ico nanabikubwiriye numva n'umutima uragiye. Oya bisa nza. Ndabashe. Njya mugabo. Angel. Oui, uncle. Toto? Yeah. Oh, that's my uncle. Tonto ni washitse. Ni sawa. Ni sawa. Hama,
abarundi turafise ingeso mbi cyane. Tonto none kuja aya masaha. Sivyo kuvuga. Mbega Christian. Ndaje. Ndaje. Kazi. Bisho. Kama nasikunda gukunda. Aho sindi ngakubera wewe. Kazi tonto wari mugenzi wanje. Jesi ndiko tonto arakaze. Wari uzi ko tuzinanye? Tonto. Sanze Chris ari umuryango w'urugaye. Mbega yo bayagiye. Sinzi tonto. John ndiko ndi ubutari ahantu ngomba kuja. Jane ari. Mama nawe hari mama. Sawa. Tonto jenda giye. None abo bundi vure mari inzara nyinshi kabisa. Je ndashonje vuye mu majambo adahera. None wari mu biki? Ari mu biki? Uracyari muto ndaza kuyagana mama wawe sha. Sawa jenda giye to tuzoguma ngaha none. Nibikura bivyo. Umva rero. Wegenda aho uri kuragenda. Sawa basi. Ego. Je bijye gumanda bihera bwo umwanda kwe wewe di ndondereye ahantu heza. Bishobose n'inzu kuko je numva n'umutwe n'umugore ngo banda mu telefone ndamubwira ati ivyo mu Burundi biganye biracyari kujya nyene. Abashekore ni benshi. Ya. Ndibaza yuko nkuko nabikubwiye ino nzu ni wawe. Nabishimiye wakoze ndabona ko nkunda ndabona pe Ise merci. Sorry. Umenga abantu bariko baradotora hanyuma urabizi ko ino nzu ntarayinjira rero niburi ushobora gusanga ari ababanyi nyene babonye hugubi reka mbaye ndabitabe gatoya ntacyo sibyo ndaje Karibu. Nje. Karibu. Nawe utazana zanje. Wonge ko uri mu kuzizana mbona hafi vide. Urabizi nawe mu nzira urabizi ko bisaba amadedone na menshi ariko ntacyo bitwaye zigomba gushika sibyo. Hanyuma ndabizi ko ari undi muntu ukora dotora ko umenga sawa ama karibu nari kugenga ariko ego ama nje kugushimira warakoze kumpa byagite nararyohewe cyane abahungu bake mutanga amadorari abo gusa akoze nari ndakwize ngaho naciye mbona ngo n'inzu wawe akoze mfana ego so narumvise hanyuma simbona ko umenya birakwiye ko twaguma tuhagaze ngaha hanze sibyo reka ngaho nturanyishura nanjye nacyo gituma nabuze atereka ndaguhe kwanza aho wicara kugira ngo ugende ndakwishyure sibyo sawa ndakoze karibu
umviriza rero jewe kugira ngo ndakubabarire tugeza kumva impuzu tuvugana ukuri nkeneye impuzu kandi nziza apana bwa butenge bw'ingahi Bujumbura Burundi bw'ubukotebu oya hari izindi zitwa Chingavi ego ako ndibaza zigurirwa mu Buganda Simanzi nta kibazo kandi urazi ibintu byose amahero nayo umera je ndayafise nyerekana ariko uyu mukobana namanda ubona uransigira na bibiri shantu ndirire ngahanye oya nugira ikibazo ariko ndacijana noneho ndatomboye imyuga yacu ni ya mbere imyuga yacu nukuri kandi urazi umuntu abaguhaye umutwe wiwe kugira ngo ukabakabe uhinukize nkorabona ko umukwe ng'umushatsi ahubwo uri muhinga sheri ni ndaryoheye umusoma basi akira rero hanyuma jenge ku kazi sivyo bisigaye urazigire turatuyanga nta kibazo ubu umutima uraremye ubu numva merewe neza neka ijegeho wari wantaye mu kangaratete Sheri. Bo. Mbabarira. Ndabona nagutebeje hanyuma mpejeje kumvira telefone bari bamwifuye bambwira yuko hari business ngomba kujyamo. Wari kwitegura hano. Kacugenda. Sheri, ngende? Yes. Gute? Egeje kana mutse gushika. Ati? Je narashitse nose shushu umaze kumva inzu ni wanje nanitse urumva ntebe no ndatsirindira. Okay, kuzirindira sawa ariko mena nakubwiye nta mwanya afise nanje ngo ngakongera somoke ngira ngende ko ngira nje muri business. Shije mbona na sinashobora kugenda. Ariko shiri. Ubona ko ndafata ndakweza inzu itagira muri kimwe na kimwe ariko. Mbona na breme kwera ibyo ni ibintu bisanzwe. No, umva. Ndabigusabye basi sivyo. Reka ugende hanyuma nimba rejo nimba ryari kugira ngo bazobe bamaze gushikana bijya byose nakubwiye hama inzu ndayiguhera ku mugaragaro b'inzu babona. Shiri mumujyo. Ahubwo ngo tugeme basi ijuru. Icyambere kandi genda gukunda wampaye inzume kandi nawe urankunda meme n'intebe kino bandatsirindira kandi nimba atamasefura ahari amasefura nashaka kuyigurira no mu mahera y'iwanje nimba ari ku buryo n'umunsi twoshobora kujya mu resitora ariko je simvuga kumenga uri kurantahura sinzi kuri kurantahura Jesi nimba kuna ugenda muhiya jenda gumaha nyine. Sawa kuguma ngaha ni si kibazo sawa ariko me nakubwiye ikibazo nanje cyo anje fise sishobora guhereza inzu ikiri vide. Chijo from jana shise kandi kari njyana. Sawa reka ngura amayinite gaturinda. Sorry. Ashobora kumbabarira. Jena ndiko ndihuta amasaha agiye. Shobora ngende atora. Ntabona watinze ariko wase no kwishurana byana kubariye sinzi impamvu.
hasi kunyishura ndambwiye ngo uraza kunyishura. Okay. Kimwe nagomba nakubwira yuko bo twaravuganye hanyuma ndibaza ko twavuganye byinshi. Sawa, nanje nagomba ndiko ndihuta reka ngende kubera isaha aranjana kuko naratuma isaha ngende twajya ndibaza umwe muhera ko barangendera cyane. Okay. Nta kibazo reka ndakurekeza ariko bijyana ibyo bashatse ko nakwishura tuzobifatira umunsi hanyuma twicara ahantu hanyuma ndaguhinyisha sibyo mwana. Mugabo nagomba ndakugusaba ikintu kimwe urashobora kumusohora gatoya n'ujya muduga wawe ushikane ku mugenzi wanje hama ndagupresente ko ubwo ntaramenya inyishu nyayo mugabo ndizeye. Ntugira ubwoba naje nari nshaka gusohoka kuko justement sinashaka gumaga hano kimwe rero ntabwo natejije umuduga hari umuntu atejije umuduga ariko nagomba ngenda ngura amayinite hama ndamutelefone ko naje nagomba gusohoka hama nico tugenda tujyanye. Sawa reka ndakurindire ntacu. Okay reka ngura amayinite Ego. Sawa. imodoka inzu cha imbere irafata umutego kweli. Mungu we tubone ngirere ngirere ya ntacyo turavugana kuri telefone ndakwandikira. urakoze cyane ariko mana we Imana igira neza. Umushiri wanje yagarutse. Yo namwe mwe wano busa. Aho kubera igitenge wumvise uciye umubabarira. Reka share kibintu nkoreye. Wari wihenze. Reka ibintu nkoreye. Oya none nihenze kuko irose mwiza ujya mugabo. Oya no wari wihenze. Hari icyo baye. Kubera igitenge. Igisagara kizima yitwa. Anye wofu mumuhanisha. Iki. Akagenda avuga atego kwe naye namugiriye. Erega nanje ndashaka umugabo shega urafise. Ega urafise umugabo je nta mugabo mfise. Oya reka. Umviriza kwanza. Icyambere afise amateka ngaha muri iki gisagara cyacu. Ngo yitwa Banderas. Aho ngiye kumurondera. Ngora kinika atagakini. Reka. Yo. Ngiye kumurondera nanje kwera zarampa ivyo bitenge. Na wewe? Reka mana. Oya icyo nabivuga. Ahubwo icyatumye atori ngaha nicongera ni yakubwiye ko afise amahera menshi. Oya umviriza rero. Tuvugana ibindi. Kuri ico naco. Tukivemo. Iyo mudu tugiyemo siyo. Abagore turahendwa igitenge gusa. Nta kibazo. Ni hatari. Nuwamubadije kwanza ko yihanuye najya kosa ko atazorisubiramwo. Umva we ufuye gusa kwemera. Arinze aza konsaba imbabazi suko yari yaravyiyumviye. Nawe ntiyasubira nzora muzo kwambara. Nao hali kweli.
wakoze nagiye ku butike ya mbere nsanga amayinite ntayo hama ngenda kugira kabiri nayo iri kure. Okay. Jeje vraiment nagutahuye kandi kudatahura umuntu si vyiza. Nabonye ko nkunda kunyizera ko ari umayinzu ariko sinashaka ko twamaho dejo tutantaraza ngaho. Ntugire ikibazo. Ngiye ndibaza ko na dejo utazoshika. Niba uri n'umunsi umwe gusa. Okay. Urakoze. Hanyuma nanjye ndashima umuntu antahura. Ndashima umuntu ndamubwiye ikintu akanyumvira. Bo reka ndabirekeze kugira ngo naje cingaruka noge hama fata urugendo kugira ngo ngende muri ya business nakubwira. Sana bye. Yeah. Oyani bora me kwa kudoganje gitu. Okay. Reka ndagusigaye ngaho arawi mbona ko wihuta si cyo cyo. Kibazo. Okay bye. Ngira mutaganitse. Okay batwese. Cyari ukanze. Yeah. Okay. Wamushonye cyane. Hanyuma muduga naciye mpura n'ikibazo. Ujya mu tipe ya telefone kandi ambwira ngo mace nyina we yagwa yararemba bamutwaye muri Kira Hospital. Oh la la. None cyagenda gute nacerewe. Okay. Uko biri kose shaka tuha depression. Amani tujana none kubera nda present kwa wa mugenzi wanje. Oh, ijya mugenzi ntaco. Bijya nakubwiye ati tuzohura ama tuvugane byose ndibaza kujya musuzumuza byibase sivyo. Sawa naco. Okay. Hama ni wa mbwiye cyane nakubariye none se niko asokoye kumishira no kubaje. Oya ntugire ubwoba. Naco bituma nakubwiye ati ujya musuzuma twicaye tuko tusangira ifana. Nzobibwira byose ndibaza. Sawa. Usa atindisha tsarenga. Sawa. Nanje ndibaza yuko uco byumva nawe. Sawa. Okay. Tugendere. Yes.
reka sibe kandi ndabibutse bakuzi ba Ishubuja Media yuko ari Ishubuja Media ariko kivi hamwe na team Twenga Wige. Icyo tuguma tugusaba kandi icyo tuguma tukubwira nuko udashobora kugira subscribe hajya ari sabone ugafyondako kugira ngo ugume uronka bishasha bya Twenga Wige kuri TV ya Ishubuja Media. Nashaka kandi ndakwibutse comment zawe like ziwawe zirakomeye kandi ningira kamaro nkuko mwako murabibona kuri kamera nije ndiko ndivugira ubwanje ni PS Patience TV. Ya nushaka kandi kubyibagira gusa ikintu kimwe nanibagiye mwese ndabakunda birori Nyanza ariko bareba niba yogira subscribe